Kuri wa gatanu igenekerezo rya 25 ruhuhuma umugwi ujeje kurondera ukuri no kunywanisha abarundi severe watunganije ku mugwa mukuru w'intara ya Muruyigi igisabisho mpuzamahanga cyo kwibuka abarundi bagandaguwe Mugwimo bwo mu mwaka w'igihumbi 1972 kinasozera ibikorwa uyo mugwi warumaze imisi urangurira mu ntara za Muruyigi na Cankuzo kuva kwigenekerezo rya 14 ruhuma uno mwaka. Mwijambo ryiwe Sabine Ntakarutimana icegera c'umukuru w'inama nshingamateka asaba indongozi gukora ziharanira amahoro n'umutekano nayo abafise ico bazi kuvyabaye abasaba kubivuga kuko ukuri kutanyegezwa. Ukeze mu bisevera tusabye ko bandanye utohoza n'ayandi mabi yose yabaye mu gihugu cacu wisunze ikiringo wahawe. Inama nshingamateka irashimiye abenegihugu bose badahengeshanya guha umuco umugwi severe kuvyo bazi bakorewe canke bakoze. Iki kirahambaye tuvyumve. Ababikoze hariho umukomiseri twari twicaranye harya yari karambwira ati hariho abavuga ko babikoze mugabo bakavuga bati none ko byari byavuye hejuru twagira gute. Ivyo rero vyatumye nk'indongozi niyumvira nti indongozi yose ahiri itegerezwa gushira imbere ineza kuko indongozi kavugi ijambo atari ryo uri hariya wewe yumva ati jewe ndakoze ko babimbwiye. Indongozi rero ngaha twese tuvyumve ko dutegereza guharanira amahoro n'umutekano. Mwijambo ryiwe buramatari w'intara ya Muruyigi Emeransienne Tabu yamenyesheje ko abarundi n'abanyaruyigi botahura ko igikorwa c'umugwi severe atari cyo kuzura kaboze ahubwo ari cyo gufasha gutahuza abarundi ivyabaye kugira bigaye bihe nihangiro ko ivyabaye bitazosubira mu gihugu c'u Burundi. Yamenyesheje abo bose bafise amakuru ko yashikiriza umugwi severe atabwoba. Kwerekan nziza icegera c'umukuru w'umugwi severe yamenyesheje ko bumvirije abantu batandukanye kandi ko bashoboye kugerageza kurondera ibisigarira mu binogo bitari bike mu makomine nka yose y'izo ntara uko ari zibiri, aho yamenyesheje ko uwo mugwi ugiye kugira rusansuma kw'abantu bose bahitanywe n'amabi atandukanye Uburundi bwaciyemwo. Ico gituma severe yateguye igikorwa kidasanzwe kigiye gutangura muri uku kwezi kugiye gutangura, aho twiyumvira yuko abarundi atazina na rimwe dukwiye kusiga inyuma. Abarundi uko bapfuye bazira ubwoko bwabo canke bazira ayandi macakubiri, guhera uko iki gihugu cabayeho abarundi bakaba kivyibuka, umuntu wese akavuga ati umutumba ku mutumba aha hapfuye naka, aha hagiye naka, aha twabuze umuryango witwa gutya warimo abana bangahe, amazina bayibuka bakayibuka, kugira ngo urwo rutonde uhera mu 1900 dufate za 60 ugashika mu 2008 tugiye urwo rutonde bamwe bose umwaka bagiriyemo abo Uburundi bose bwabuze ntihagire n'umwe tuzokwibagira. Iyo rusansuma rero tugiye kuyikora kandi tuzosubira dusabe abo bose twakoranye no mu gihe kugira ngo bazabidufashe. Nkuko byashikirijwe n'umukomiseri muri severe yari mu bakoze amatohoza ngo aheshi muhavugwa ko hoba hari ibinogo vyatawemwo abantu hararanguriwe ibindi bikorwa harimwo kuhubaka aho hariho ngo naho ibisigarira vyoba vyarungurujwe. Akavuga ko bashoboye kubona ibisigarira by'abantu 59 vyatowe ahitwa mu Kinyabakecuru muri komine n'intara ya Muruyigi.